Abakora umwuga wo kumwa abantu b'igitsina gabo baridogerwa n'abo bamwa ko hariho abaza kumwa baborewe canke bacafuye ibitera akamoto kabi. Iyo ngendo itaryoshe iremezwa n'umwe mu bakora uyo mwuga muri zone ya Bwiza. Hari abantu usanga bakora amasaro de coiffure banweye itabi, banweye urumogi, bavuye kunywa inzoga, ibintu nk'ivyo nyene ivyo bitungwa na mabunci, ibintu nk'ivyo nyene vy'yaramutwe. Hama kamara kuza gukora akazi yagenjene yabinyoye. Mugabo si bose kwari musanga dukora amasaro de coiffure turaba kirisu ivyo tutabinwa ugasanga ibintu bimeze neza. Ivyo rero biraho vraiment sino bihara mugabo samasaro yose. Abamwa abagabo sibo bonyene bidogerwa kuko n'abakenyezi bakora umwuga wo gutsiba imishatsi y'abigeme n'abakenyezi baridogerwa ko babatsibira imishatsi bariko barabatuka bakongera bakabababaza hatibagiwe ko muri abo bakenyezi bakora uwo mwuga hariho ababa bafise akamoto katameze neza. Umwe mu bakenyezi bakora uyo mwuga muri zone Bwiza ntakana iyo nyifato mugabo akavuga ko abo babitura nabo nyene babifisemwo uruhara. Sanga abakenyezi uri kuramusuka nawe akakugora akaguma yigira utuntu nawe ushaka kwirukankana n'amahera ufata uwundi akabwira reka nitabe telefone reka hamwe ho kukubwira rindira nitabe telefone agaca bigira nawe uri kurakwega umushatsi ucugira gute cumusubiza nga kwambwira icara guke ndakugirire neza. Nico gituma abaguma bidoga nabo bari mu makosa ariko arandi masaru usanga umukiriya yicaye nk'ubu uyu yicaye nitumuzi nituzi ko azikirundi ukasanga umuntu ariko aravuga umukiriya ngo uyu ntacyo yumva n'umurundi bagatangura kumuvuga mu Giswahili kume nayo Giswahili arakizi nayo n'amakosa nabo bikebure kugira ivyo bintu kubera umukiriya yicaye nga nubuzi ko ari inde cyangwa ari namba azi Giswahili namba azi Kirundi n'ububizi. Wicaye hejuru umukiriya utegereza ko uba ufise indero urumva kandi dutegereza kumuvugira hejuru ntibabikunda. Kenshi ukora aka kazi utegereza kuba ufise isuku kubera ubona umukiriya ari munsi wawe uje utamesha ikareso unuka unamukosesha amani cayigira ntazosubira kandi. Baba abamwa abagabo cyo kimwe n'abatsiba imishatsi y'abakenyezi basaba abagenzi babo bakora umwuga umwe ko bo kwihanura bakarangwa n'isuku. Babe bagira isuku vraiment kubera aka kazi kacu kakeneye isuku. Udafise isuku abakiriya baragenda bose. Bo ikintu je no bahanura vraiment no bahanura yuko bo kwisubirako kuko babona gucumwa no kinuni ngo umuryango umwe atukishiki atukisha umuryango. Urumva ko nkaho twe ku bwacu je ntavyo dukora mugumva ko bace bafatira ensemble ko abakwaferi bose. Rero kubyiryo ndahanura ko ubwo n'umuntu azogena kwimusha ahantu akavyumva ivyo bintu yuko hariho uwo yamoye afise inuza kauderi kabi je nkanje yuzuza kunshikira kabimbwira hamwashika umuntu agenzane nkamuhana ngo ati ibyo si byiza kuko ubu uri kuradukisha twebwe mwishira mu gikwaferi.